nizeye ko mumeze neza karibu cyane turabaye ikaze muri World Beach. C'est aujourd'hui vendredi tariki 24 z'ukwezi kw'icenda 2021 twatumiye muri World Beach kugira tubereke ni kumvo zibiri dufise amaseremoni abiri no munsi. Iya mbere ni ukubereka aho ibikorwa bya World Beach bigeze. Murabona yuko uko muhaheruka hari hameze nuko muhasanze ubunye hariho ihinduka. Baraza kubacira baraza kwinjira en detail ababijejwe beaucoup plus ni ceremony ya mbere niyo onye yo kubereka aho ibikorwa bya World Beach bigeze n'ukuntu bigiye kubandanya no gufasha promotion yabyo. Igikorwa cya kabiri ni amasezerano mashasha agiye kuboneka hagati ya World Beach na Kaizen Production ariyo yari imaze iminsi bafasha n'ibintu byerekeye communication. Wagiye kandi kuba iyindi ayandi masezerano y'ibyo bagiye gukorana bindi. Reka rero baza kwinjira en detail bijambo Alanova ashobore kubabwira byose muri mesh. Merci. Tumwabash. Okay, murakoze cyane. Mwasabye ko tuvuga gose yango turumvikana ni kuri World Beach ni ku muyaga murabibona turi mu kibanza gishasha nuko utangu yarabivuze ni igezi 2019 ndaza ko kwezi kwa Nyakanga 2021 aho turamutse tukugendera twashitse muri kino kigo tabisema ya World Beach aho hari byinshi byamaho hari amasezerano bagirira consommateur cyangwa consommatrice aba client bakino kibanza gutyo rero nkuko byamaze kumenyeshwa mu kanya gaheze nico gikorwa nyamukuru kugira ngo imvugo yamijana n'ingiro. Inyuma y'ivyo rero turaca duca no kugikorwa cyo gusezerana kandi gusoma amasezerano yandi mashasi yo gukorana hagati ya agence de communication Kaizen Production hamwe na World Beach. Rero uko twabitekanyije reka duhere kucoroshe hama duce duhereza neza rero kubyerekeye ibikorwa nyezina bya World Beach. Kurindira nangure ngire ko kwidondora kumbure jewe nitwa Alanova Irambona ndi hano muri World Beach hujejwe ibintu bya marketing communication ibikorwa hano na relations publiques. Mugabo hambavu y'ivyo ni kumwe na representant legal wa World Beach. Sinzi ko no mwivugira mugabo no muvugira mugabo atari songo no muvuga mwizina ndamuzi mugabo sino muvuga sivyo garantuze akazina hanyuma tudushishikara. Murakoze cyane. Je nitwa Naishake Edmond aba ndumwe mu barongo ya World Beach. Voilà, Naishake Edmond ni representant legal wa World Beach. No kuvuga ko bya World Beach niwe bibazwa imbere n'inyuma kuko murabizi neza ko CEO wa World Beach atari hano mu gihugu asanzwe bariya muri Canada. Desire Manirambona tuvuze tu salute. Uwundi hariho nari navuze mu izina mugabo ni yivuge. Ego je nitwa Nimagaritse Benisteve ni assistant gérant wa World Beach. Voilà, Nimagaritse Benisteve ni assistant gérant wa World Beach. Nako rero tudatebye reka duhere kuri kinyamukuru cyo ko uno representant legal wa World Beach agirita sikirije gishasha canke bishasha bi usho gusanga kuri World Beach kaja muri kudagwa kawe se. Murakoze cyane. Bambe na mbere mbanje kubakeza kuri mwakwitavye ukamo twabateye taratsinda imisi yose yo tubahamagaye muratwitaho mukatwitaba iyo tubakeneye. Rero ndabashimiye cyane ko witavye akamo. Uyu munsi uri hejuru ari nafashe umwanya wo kuvugana nabo dusanzwe dukorana kugira ngo tubahamagare tubereke ibikorwa dushobora kuba tugeze ko uyu munsi. Hari ibyo twabasezeraniye ubushitse muravyibuka ibyo twashaka kugira ngo tubereke aho tugeze. Turafata n'umwanya kugira ngo tubereke ibyo twagiye turakora ibyo mwasize bitarakorwa n'uyu munsi ibyo tuba tugezeko. Murabona n'ahantu twicaye ubuheruka ni mwari muhazi ariko mwasanze twicaye murabona turi hejuru. Hariho n'ibindi bikorwa biri hariya hirya tuza kubereka mu wundi mwanya tuza kubereka
ni ukuvuga aho tugeze kuri umunota turaza kubibereka byose hama ntatevye gatoyi nabana ya Nova arazi abandanya hariho n'amasezerano uzagirana hagati ya kuze kugira ngo dukorane ibikorwa bigende neza kugira ngo bandanye dutera imbere reka namusubize Nova abandanye kugira ngo murakoze nuko ni ibikorwa mu kanya tuca twerekana rero na cyane cyane nk'iki kibanza hatwicaye ni hashasha ni bari baravuze bati bazokubaka ku mazi kugira ngo uwovuga ko ari inyubako yo ku mazi ntiyoba ahuvye kuko uwo koroka gato kugira ngo yohava agwa mwitanganyika anaco gituma rero imvugo yajanye n'ingiro iki kibanza rero gifise ibibanza bitatu hari kibanza murantunga hari kibanza cyo hejuru abantu bazosha kuhicara bavoma umuyaga hari ngaha abafise ama evenement adasaba abantu benshi nk'ama anniversaire n'ayandi ma evenement nyene y'abantu bari intime asho kubera ngaho urako asho kwakira abantu batari musi ya 40 hasi hari ibindi bibanza biriho hari imbere n'ahantu abantu basho kwicara ari babiri canke babiri kuri babiri ugasanga ibintu biraryoshe na cyane cyane iyo bagomba kuganira dans l'intimité hambavu y'ivyo hani kibanza kiri hariya naco nyene igihe twaheruka ngaha nticariho hariho ubwato ubwo bwato no munsi ikiyaga cashavuye ejo nticari giteye induru gutya abantu bafise bakunda amazi kandi banarinduka twateguye ko haba urugendo ruva ngaha gushika kuri hariya werekeza hafi ya Tempête mugabo rero abahinga bo mu mazi batubwiye yuko uyu muyaga atawo uturukira hano bariko barafata urugendo bagomba kuja mu Rumonge babihevye kuno munsi Tanganyika yahinduye ibintu ubwivyo rero imbere yuko kumbure tuza kubandanya twishura n'ibibazo ibi n'ibindi twagomba dutangure duteko dusimbize tuje mu gihugu gira kabiri aho duca gusinya no masezerano hanyuma duce tukubandanya twishura ibibazo tunabandanyiriza ko mbere abakeneye kumagwa amakenga tubagirisha tubereka bino bibanza rero bishasha kugira ngo abantu basanzwe ba client n'abazoba ba client ba World Beach abari mu Burundi n'abari mu makungu bumve ko World Beach ari sumba zose murakoze reka rero hariya adufashe atuzane ano masezerano hanyuma tuyakubite ku mukono hanyuma ibintu bitora inzira aya masezerano rero nagiye ko nayasigura n'amasezerano yo gukorana hagati ya agence KZ Production canke KZ Production nsanzwe mbere directeur gérant mbere n'abagenzi banje hariya dusanzwe dukorana hariho bari iriya timu ubona hariya hano none ntabona yose ndaho yicaye hano abandi batashoboye gushika turi abantu bashika 11 muri agence KZ Production hanyuma dusanzwe dufasha na cyane cyane abagwizatunga kuko twe tuvuga tuti accompagner l'entrepreneur ou l'entreprise ni ukuvuga turaherekeza abantu bose ari ishyirahamwe canke ihinguriro kirundi kiwacu ishyirahamwe societe ihinguriro byose tuva mu ishyirahamwe canke umuntu bwiwe asanzwe akora ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu kuko yari shikoli aba ariko aratera imbere rero muri mordre yacu tuvuga tuti slogan yiwacu c'est accompagner l'entrepreneur ou l'entreprise ni ukuvuga ni ukumuherekeza turamwereka ibyo twoshobora kumufasha amaserivisi twomufasha kugira ngo ashobore gushika kure gushika nko kwihangiro aba yarihaye aya masezerano rero ngameze nayo kubandanya dushikira bino bikorwa no gutegura no guherekeza ibikorwa bitegurwa na World Beach niba ari ama evenement niba ari n'ibindi bikorwa bihari tufatiya mbere nka KZ Production kugira tubimenye tunabimesangize n'abandi tumenyesha abandi hambavu y'ivyo hano masezerano hariho uko World Beach ibaye
official sponsor wa rubrique yitwa Top 5 of the Week y'ikiganiro EAC Live Show dusanzwe turemesha na bagenzi banje hano buri minsi yose ducishije muri radio Nderagakura. Iyo rero Top 5 umuririmbyi azoba wa mbere canke umugwi w'umuri w'abaririmbyi kuko basha gusanga ari nk'umugwi w'abaririmbyi ni nk'indirimbo tuvuge nka ya Bound to Boy canke n'indirimbo ya We Love Music canke n'indirimbo imigwi yaragabanutse imigwi yaragiye Etoile du Centre Best Life Miro Team uko baba bari bose nimba ari batatu nimba ari bane nimba ari batanu indirimbo yabo iba ya mbere mwino ndwi nk'ubu indirimbo izoba ya mbere mw'iyi turimo ko byaratanguye bazoca baza hano kuri World Beach hari amaservice World Beach izobaha na cyane cyane ngiye ko ni byinshi mugabo nje ku masonga bimwe bimwe World Beach isanzwe ifise specialité y'amamoto agenda mu mazi. Ayo mamoto arishwa amahera menshi sinzi ko nza kumenya ku munota barisha ngahe mugabo ndazi yuko atari makeyi. Ubwo rero umuririmbyi canke abo baririmbyi bazoronswa iminota 10 yo kuzunguka mu Tanganyika kwayo mamoto by free for free. Amavu y'ivyo piscine ya World Beach ni nyabagendwa ni mpuzamakungu. Uwo muririmbyi canke baririmbyi bazoronka access yo kwirirwa muri piscine ya World Beach. Hambavu y'ivyo bazoronswa canke azoronswa niba ari umwe canke bazoronswa gufungura pla bifuza yo ngaha kuri World Beach. Hama ari umuririmbyi umwe azoronka 2 canke 3 mugabo isahani yo nta usagira n'ubundi. Muri make n'ivyo hanyuma hari n'ibindi bizogenda birakura ngire komesha ko ari amasezerano azokwama arigwa ubu ni amezi 3 kumbure hazoza ya amezi 3 canke 6 canke y'imyaka bizovana n'iterambere. Hama n'ibindi rero n'abandi baparteneri bashoboye guhawa arahawe ikaze nabo bagira ico bokoze kuri ino rubrique ya Top 5 of the Week. Nuko rero ngira ngo muri usangi ni nk'ivyo ego hanyuma ugiye kubiraba ndivyo arambagije ambariye lo Jehan ugiye kubiraba iyo ku aje ari umwe samafaranga burindwi ari musi mu majana 2 aje ari umwe baje ari bane naho murumva kari nk'ibihumbi majana 8 konti baje ari batanu bari mu bwo abantu batanu urumva kari mu miliyoni burindwi uzobura abaye sponsor officiel ya World Beach muri EAC Live Show biciye muri Top 5 of the Week. Nuko
mbega biriya bibanza bishasha ibiciro bizoguma ari cyo kimwe n'ahandi canke hari akabijya n'akabinywa cyabiriya bibanza bishasha boneka kari byiza cyane kuruta. Murakoze cyane kubaza icyo kibazo kitwerekeye nka World Beach. Icyo kibazo mubajije ku biciro bijyanye n'ibibanza twaberetse ibibanza bishika kuri bingahe bibiri twakoze twageze ibisanzwe atamara tuzokongerako ariko hari n'ibindi byiza kuruta tuzokongera ko amahera makeyi kugira ngo turabe kumwene tworushiriza gukora neza. Murakoze. Hama kubijanye n'ikibazo cyuko hashobora kuza umuririmbyi ariwe gagnant canke gagnante wa top 5 of the week, mugabo gacusanga kumbura umuririmbyi arafise cyo bita ngo team ntago tuyemera, mugabo ari umuririmbyi akaba ubwiwe cyangwa umugwi w'abaririmbyi naho yo bari chorale yaba iya mbere, ibyo biri mu masezerano. Mugabo cyo bita team sasa exclusive ntago twavyiyumviriye ko kujya avuga ngo arafise manager, arafise aba danseur, arafise abaki, ntago staff, ntago twavyiyumviriye ko twavuze l'artiste en soi, umuririmbyi ubwiwe kumbure ko yoba yozaherekejwe kumva z'umutekano. Nibaza ko hana umutekano kwiye, nta nuwo mwiyuga kumugira nabi, n'umutekano kwiye mu Burundi bwose kumbure, kandi umutekano bakumuntu nukuri ibya team ntago twabishitse ko, mugabo kumbura appréciation cyo kuba nukuraba niba uwo muririmbyi niba ari manager wiwe mu by'ukuri two turazinanye. Ibujumbura turayizi maze imyaka irenga 14 ni muri entertainment y'umuziki, abenshi turamenyeranye, abenshi turazanye n'abandi tuzomenyana, bisigura ko uwo muririmbyi umwe nuwo manager wiwe dusanzwe tuzi mwese muzi, kumbure kumva izi nizi twashobora kuba appréciation kuko ambavu yibyo ni mbere yuko aza hano azobanza kuja en contact na KZ Production kugira nayivugane nabo kuri World Beach, nabo bamenye mbega bakira abantu bangahe, bakabakira ku rugero uruhe nuko bimeze. Hanyuma ku kibazo cha Didman promoter yavuze ati mbega arakandi karusho koba kirenze kuri ibyo bironka umuririmbyi KZ Production tuzoronka. Muri KZ Production nta mafaranga yandi yo ku ruhande, muko twabonye ko ibyo byonyine bikwiye, kandi mboneraho no kwibutsa kumenyesha neza yuko World Beach ifise n'iyindi migambi, ndabivuze iyindi migambi ku baririmbyi, ku bantu mu gisata c'imico n'akaranga, s'abaririmbyi gusa, abaririmbyi ba comedian, abakina ama théâtre n'abaki barafise imigambi kumbure bidatebaganye dushobora kuzobahamagara kandi tubabwira mbega iyo umugambi nuhe ni kuri bandi. Ego nta yindi nyungu zirenze kwiyo sponsorship yo kuha gufata en charge abo baganya ba top 5 of the week ibizorenga ko ku nyungu zibe inyungu ya KZ Production. Akoti kuri ico kibazo ni nkuko kandi muri close umuririmbyi yatsinze mwinondwi afise offre yiwe mu ndwiza, bishitsi iyo ndwiza ntagire iyo offre nga yikonsome ibibaye annulé. Aho ni kugira ngo ibintu bitomore niko bimeze. Nk'ubuzotsi urabona ko twebwe proclamation ya top 5 iba samedi, nk'ubutsinde samedi ategerezwa konsoma offre yiwe muri weekend, muri mu ndwi iza. Iyo ndwi eguhera lundi gushika ku yindi samedi cyagusha ku yindi dimanche, abuze umwanya cyangwa arabuze umwanya wo kuza konsoma offre yiwe, aho rero cha tuduza ibiganza nuko bimeze kugira ngo twevite yuko haba macenga, habe no gutahurana, habe na confiance, nuko bogongana kugira ngo ntidusange hari ko barategura offre ya chorale yatsinze mu inondwi n'indi chorale yatsinze mu yindi bice bihurira hagati. Nivyo vyiza rero bya World Beach birabandanya, sinzi kuri tubazo nka tubiri twanyuma, nta some ihari, nta mafaranga hari. Icyo twavuze gusa twibutsa kandi nuko ugerageje kuraba iyo offre ibatanze itangwa na World Beach, ugerageje ku muntu umwe ntiri munsi y'200, kuko ufashe umwanya iminota 10 yo kudoda kubalada mu itanganya kuri Jestki, hanyuma ugafata umunsi wose mirya piscine,
urumva ko namahera afadika hama pla yo gufungura imfungwa zo ngaha barabizi yifuza pla yifuza umukeke wo ngaha ngirana imirongo ndabivuga ndicuze ibiciro abasaga bamwe bibaje bati yo bari make canke yo bari menshi sinzi umugabo baje ari bane ari indirimbo y'abantu bane bizoba byumvikana mbone nakanya kumva ko nitwebwe tuzoba turi kiraro cyo guhuza abo baganya na World Beach nukuva nitwe dutanga raporo kuri World Beach kaze production bugiti amuganya ni tuvuge Obelix azoza mercredi hanyuma baca bategura binashikerewe arashika ngaha bakamuha menu agasaba icafungura n'icanwa mugabo kubinywa kubyo kunywa twatahuye tumoye neza ko ari boisson locale no kuvuga ko ni guhera ku mazi y'ifanta gushika Royal Amstel Primus nabya ya cocktail zongaha ego nivyo